n'imbazi watugiriye reka tumaze tugukomera amashyi mwami tugushimiye ko tugejeje ino sana tukayadugihumeka nedeta mwiza ndakoreka umukozi wawe reka mwami Yesu imbere yuko atwigisha umaze umugirire neza aze kuvugana nawe aze kuvugishwa nawe aze kuvuga mwami bivuye mu kanwa kawe uzoba ukoze natwe mwami Yesu duhe gutekereza turazi biva kuri wa masatani izina rya Yesu aze kuvugishwa nawe hama natwe dutega amatwi mwami uzoba ukoze hamisha tubwira tugikore kandi mwami Yesu byose turabikuragije reka mwami Yesu ushobora kutugirira neza muri byose na hose n'ibirya bya Umucunguzi wacu Yesu Kristo amen. kandi nkabakunda ijambo ryayo abakunda no kwitazira nuko ikindi naco nkabakunda abajene abajene ndabakunda cyane kuko tubana mu byinshi amasengesho no mu bindi no mu bindi. Bwana Yesu asifiwe. Tugomba kumva ijambo ry'Imana ifatira ko ati urashaka gukira. Bareza mugenza urashaka gukira. Akwishyuye kwiki. Urarwaye. Kakwishyuye ngwe kararwaye. Sa? Yo. Komana mwese mukomeye. Mwese muramukomeye. Baba hari mu Rwanda. Ariko n'iryo jambo ry'Imana, Imana yabonekana. Ibyo nabyo turisanga muri igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Igihimba cya gatanu. Ure ku murongo wa gatanu nyene ushikane ku murongo w'indwi. Sinzi ko ari uwadusomera. Nawe muyaga mbabagiye kibazo.
atawuhari reka dusome mumbabarire nitize telefone kuko ndabona ko hatabona neza nibaza nkoresheje telefone nta ngorane kazi waragwariye ku kidengeri cyitwa Betesida basoma mu izina rya Yesu. Hari umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubarira ati numva ugomba gukira. Uno agwaye aramwishyura ati mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri iyo amazi azukurutse, kuko ngira ngo ndaza ubundi akantanga gushungurukiramwo 8. Yesu murakoze cyane. Amina. Mushaka kwasoma hose umwashika mu urasoma Imana yamucubahira. Aha kuri iki kidengeri Betesida ngo hari ahantu hari amabaraza ashika 5 kandi hari abantu benshi, kandi muri ayo mabaraza hose hari abantu barwaye indwara zitandukanye, indwara nyinshi, uruhumye, imigongo, gucumbagira, amaestoma, kumeneka imitwe, ibitigu, amahaha n'ibindi byinshi. Rero bashaka gukira baraza bakaza aho hantu, baje aho hantu umumarayika Imana yaramurungika akaza kuzipfura muri ico kidengeri. Hanyuma ufise w'iwabo yakwamarikanuye, hanyuma ufise w'iwabo yacamushungururirayo akacavayo akize. Mugabo ngo hari umuntu yaragwaye, muga ntibatubwiye indwara yaragwaye yariyo, muga yaragwaye indwara ibabaje. Yaramaze imyaka 30 n'ingahe n'umunani agwariye aho hantu. Muri mwebwe ndafise imyaka 38. Haleluya. Uwo muntu rero yaragwariye iyo myaka 38. Abana akabona baguma bakira bigira kandi habona barambirwa babonye batashikiriwe bakisubirira mu mihani wabo. Uwo muntu yasigari wenyene, kumbura biwabo bose abari baje kumufasha ngo bamwinikiriye umumarayika aje, bose bararambiwe baritahira bamusigaho umugabo baratena. Haleluya. Niyo mpamvu mugakiza wundi muririmbyi yaririmbye ati mugakiza sinzogirane sinzovayo. Nawe mugakiza ntuve uko vyo babiri kose, uko uhura n'ingorane zingana gute uko ariko kose, uko wodubura mu mashuri uko ariko kose, uko wobura minerval uko ariko kose, mugakiza ntuveyo. Ivyo ntibitume utibanga. Imana itugwanire cyane. Haleluya. Kuko hariho muri abanyeshuri, hariho n'abandi batari abanyeshuri hano, kuko ibintu bikunda kubabaza abanyeshuri no kugira amasheki, no kunanirwa mu ishuri. Ariko umuyani majambo, iyo ufaca umwanya ukwiye wo kwiga nta kabuza utamenya. Haleluya. Ndakunda kubwira abanyeshuri umwe wese arakwiye kwimenya capacité intellectuelle yiwe ukwiri. Hariho abanyeshuri iyo professeur ariko aratanga ikigwa, ariko aravuga akaba ariko arandika, umunyeshuri acabona n'ibindi professeur atarashikako akabimenya. Uwo onye ntuzokwigera umubona ariko arafatikaye ngo ari kariga. Hakabaho n'abandi iyo atangwe kwimura, uko yimura ariko bigetera bija hehe muri memoire mu bwonko wiwe. Uwo nawe nyene ntuzokwigera umubona afatikaye, ariko professeur atanze interrogation maximum. Haleluya. Amen. Akabaho n'ubundi kugira ngo vyinjira afata areviza inshuro nka 2 kugira ngo mu mutwe vyinjiremo. Akabaho n'ubundi kugira ngo yumve hari nico yo kwandika, ashobora gufata gusubira mu nk'inshuro zingahe 5. Umwe wese arakwiye rero kwimenya, kandi umaze kwimenya capacité yiwawe intellectuelle mwishuri nta kabuza utamenya. Muga wishinze wa wundi atigeri afatikaye, we wazokwandika nawe njari hehe umwama tugwaneye cyane.
rero hari igihe rero bigorana gasanga mugasinzino inongera ntibihari mugabo mu mashuri yahi Bujumbura ugasanga umunyeshuri ashaka kwigira bimwe bita ngo nukwideribera pour les filles pour les garçons batanga iki mani franga mbongo pesa haleluya mugabo abakobwa nabo bagatanga iki bya bindi nyene ibijya nyene mwama tubabare cyane kandi ivyo uri kurabikora uri kuri urica kazoza kiwawe urashaka gukira mwama tuganire cyane birashoboka ko muri famille yiwanyu cyangwa mu muryango wiwanyu kuronka minerval ari kibazo ubundi yavuze ngo ntabangana kandi nivyo ntabangana twese ntidushobora kungana niko Imana yabigize mwe wese mu miryango yabo bagenda batsumbana ariko kandi naho biruko bamwe bose bafise ibibazo vyabo mwama tugwanire cyane ugasanga uri kurasha muri ivyo bibazo ukabura minervare ukabura amafaranga yo kugura uturato two kuja kw'ishure ukabura amafaranga yo kugura uduhuzu ugasanga biragorana cyane ariko Imana irahari Yesu arahari agomba guhura nawe ntiwice kazoza kawe wewe umwami Yesu arakubona kandi tugomba dusenga Imana ubu muntu yaramaze imyaka 38 yarihebuye muga Yesu arahaseruka uno munsi Yesu arashobora kukugira neza ni waba wizeye ufise ikibazo giki ugwaye ingwara ki mu mutima wawe yama yakubuje amahoro umengo wotumubivamwo ubona umengo imbere ntihabona ariko Yesu agufitiye umugambi mwiza haleluya ubanze wihana ibyaha byawe ibyaguciye ko vyose uvyereka Imana ikubabarire ikwezi gutunganye hanyuma ikugire neza tugomba dusenga Imana wewe umva mu mutima wawe bimeze gute ubwa mbere na mbere tugomba tubanze dusabe Imana imbabazi hanyuma ubwa kabiri cyo tuyereka kazoza kacu kuko muri mwebwe irashoboka kwazobamwo abaministre abashinga amateka n'abandi ivyo ntushobora kubishikako utabanje gutegura kazoza kiwawe haleluya tugomba dusenga uhoraho kandi abagore mu vyaguruke Mana mushobora byose gitanaje kwizigira tuje imbere y'ubwiza bwawe dusaba ngo ugirire neza uweze utunganye buri wese ari muri kino kibanza amaraso ya Kristo Yesu amushikeko Mana unharira udaharuriye Mana uri umunyembabazi kandi uri umunyempuhwe ngaba ndabakweretsa abavyagutse bose abubona ko hari ico mupfa mwizina rya Kristo Yesu turatuye amaraso yiwe yamenye ku musaraba yeze imitima atunganye ivyaha injebejebe amarabaga ubusembwa ibigabitanyo kuko ayo maraso aciye ivyirabura bihinduka ivyera mwizina rya Kristo Yesu ndayatuye data wa twese mwiza wewe witirirwa imiryango y'isi n'ijuru ngaba abana bawe mwami ndagushikirije ubeze kandi ubagire neza urakoze kuvyumvise hanyuma y'ivyo Mana reka ukize mwizina rya Yesu Kristo ukize indwara za karande ukize mana ibiza bikomoka mu miryango mwizina rya Yesu Kristo ubihindure bishasha kwa jina la Yesu Kristo turagusabye ngo abana bawe bahindure basha Mana bigene bibakurikana byo mu miryango bitari vyiza ivyo vyose ubicemwe umurongo Mana nziza Mana ubasha uhoraho nyina mahoro bagire neza zaba indwara z'umutima zaba indwara z'umubiri izo zose zibakize nkuko bagiriye neza ujya mugwayi yari amaze imyaka 38 yari ihebuye wabo bose baramuhevye ariko we ni wamuhevye urahaserutse uramugirira neza umubyati va hasi wikorera kirago cawe ngo kandi hari kwisabato arava hasi agenda gushima haleluya ariko nawe wari wamukijije ntiyakumenye yagiye kukumenya mu nyuma rero ngaba abana bawe nabo ushike kubagira neza Mana
ushikere kubagira neza uhoraho, ubategurire kazoza keza mu izina rya Yesu Kristo. Bashike kure kwa jina Yesu, biga amashure yo gushika kure mu izina rya Yesu Kristo. Ndabatuye ko no kwiga mu makungu. Haleluya, haleluya. Uri Imana nziza kandi uragororotse, ibyo tukubwira byose urabikora. Urakoze kuvyumvise, haba ndabisabye ndabicishije mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo. Amen. Mana y'ubushobozi wabanye nacu kuva umwanzo w'agatondo, mbere uratwemerera ko tuza muri kino gikorwa Mana cyo kukunahaza no kugutazira, tugutazira kubw'amashimwe, kubw'ibishobozi bwawe watugiriye, kubw'imbabazi zawe Mana, ukuntu wabanye nacu umwaka kibirenge cya byose turangije. Twariko turaduza amashimwe n'icubahiro ku byiza wadukorere data kibirenge cya byose, kandi tukuragiza nuno mwaka tugiye gutangura mu izina rya Yesu Kristo. Turashime turakengurutse ku byo wadukoreye, ukuntu wakoresheje abamizisiye, urakoresha abo muri louange, urakoresha amakora atandukanye. Mana kibirenge cya byose wemereye yuko umuntu wese ashika hano kibirenge cya byose, maze Mana kibirenge cya byose uramwemerera kugira ngo Mana ashore ibirenge hano muri no koraniro. Nubuhere bw'icubahiro n'amashimwe data we ruhoraho. None bigaragara Papa wera kubyo watugaburiye, twashimye turakengurutse kubw'ingaburo yawe nziza Mana y'ubushobozi. Turakengurutse kuko wakoresheje abakozi bawe kibirenge cya byose Mana, nubuhere bw'icubahiro n'abashimwe. None biragaragara yuko turugeze mu mwanya mwiza wo kurangiza. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze kugira ngo ujane n'uwari we wese. Mana tugiye gufata amayira atandukanye, harabamanuka, harabaduga, harabakikama. Mu izina rya Yesu Kristo harabagenda n'ivyuma byakozwe n'abantu bitumva kandi bitabona. Mana turakwinginze kugira ngo ikirenge ca mbere kibi cawe, icya kabiri kibi cyacu, hagati c'abamarayika utwitangira imbere mu mihana yacu data, dusange Mana wahashitse, maze icubahiro n'amashimwe bandanye kubi vyawe. Harabashikira mu mihana Mana irimo abadakijijwe, mu izina rya Yesu Kristo batarakumenya, turakwinginze kugira ngo nabo nubagirire neza Mana kibirenge cya byose basange wabitangiye imbere, maze tuze gusanga imihana yacu ari amahoro. Urakoze rero urana nacu, reka tukurekere programme yacu. Harabasiye ngaha kugira bavandanye bavugana umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Nabone turabasenga Imana kugira ngo Mana ubushobozi abareuza kuba hano hantu ibikwire nibereye, ivy'imi amahoro n'imigisha ubandanye ubituronsa, maze data wera tuzorangize runo rugendo amahoro, tuzosange turi mu ijuru tutazira duhimbaza turi kumwe n'abamarayika. Ni muri rya zina ry'uwatuwambi Yesu Kristo ndabisabye nizeye. Amen.